umuco utararemwa ijoro ritaraba jambo abashitsi bacu badufatira amavuta bayazamure mu ijuru dutangure rya sengesho rusangi dufashe ibendera ry'igihugu cyacu n'ibendera ry'ibitangaza maze dusenge Imana yacu twese tuzamura ibiganza abari hafi babishoboye maze wumve cya gikorwa tugiye gutangura kuri tariki ya 14 kuri isabukuru gira 10 no kuri isaha yo muri kino gitondo cy'umunsi wa gatandatu ko data agiye kujana nawe uko atigeze kubikora igihe abisirayeli bahezagirana bakaturanira ko amajambo akomeye Imana yavuze ngo zoshira izina ryayo ku Bisirayeli natwe turabisirayeli Imana ishira izina ryayo kuri twebwe ishira izina ryayo ku miryango yacu ishira izina ryayo ku gihugu cyacu ishira izina ryayo ku ndongozi zacu ishira izina ryayo mu gisagara tubamwo ishira izina ryayo ku ishengero Uhoraho Mana yacu Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo Mana wisakaye ubwiza Mana ukora ibimenyetso Mana ukora ibitangaza Mana uriho Mana wamyeho Mana ugiruse mu izina rya Yesu Kristo waravuze ngo gusenga bifatanije no kwicisha bugufi imbere y'Imana niyo nzira agakiza k'amahanga yose turi hano ngo dusengera amahanga kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo gukunda igihugu no gushikira indongozi zacu niyo nzira y'iterambere nyakuri aba bantu bose bakoraniye hano n'abaserukiye izina ryawe bongera baserukira igihugu n'igisagara aba baherezi bakoranye bavuye impande zose bakoranijwe no kuguha icyubahiro kugira ngo uhereye none izuba ry'ubugororozi riturasire umugisha w'Uhoraho ukwira igihugu cyose ukwira Afurika ukwira amahanga yose mu izina rya Yesu turavuze mu kuboko kwawe kukugororoka kuze kwame kubana n'ishengero mu izina rya Yesu aho tutaguhezagira n'uyu munsi ikiganza cyawe kibarira buri muntu wese Mana turatambuje yasabukuru igira 10 yo gusenga no kwisonzesha Yesu aramubaza ngo ni kuki twebwe twasenza abadayimoni bakanga wishyuye ijambo rikomeye kugira intumwa zawe ngo hari abandi badayimoni badakurwaho n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha turahagurukiye gusenga turahagurukiye kwisonzesha kugira ngo tubohoze amasezerano mu izina rya Yesu igihugu cyacu kigira amahoro igihugu cyacu kibe mu mugisha mu izina rya Yesu igihugu cyacu gitera imbere amahanga yose azohagurukira kuraba ibyiza wakoze mu gihugu turaguhaye icyubahiro kuba tuzigamye ukaturindira mu buntu bwawe tumukorera amashyi tumushyire hejuru izina rya Shatani Amen. igikorane kigira 10 nikigera mu mateni icyo miteze muri kino gikorane mbega kino gikorane ugereranije n'ibyaheze cyarabyaye ibyanga ego cyane murakoze kumaza ikibazo kumenyesha amakuru
mbere mbanze nipfurize ibitangaza nabwo nyine bahagaze imbere yacu bari mwebwe mwahawe gushikana inkuru kure ingene Imana ihamagara umuntu icanga ibanza kumuha n'ubushobozi bwo guhezagira no gushira umuntu hejuru cyangwa kumushira hasi. Ico gituma muri isabukuru rigira 10 murabona ko turi kumutwe n'abongere isinzi n'abandi batarashika no gutukindira umwanya tujya kuri stade aho igikorwa kijya kubera nyezina. Iri sabukuru rigira 10 izovuga mu bikomeye ugereranije n'icivugo Imana yaduhaye mwaracumbise kivuga ngo uko gusenga no kwicisha bugufi imbere y'Imana ariyo nzira y'agakiza ku mahanga yose, kandi gukunda igihugu no gushikira indongozi zacu niyo nzira y'iterambere nyakuri. Iyo Imana iri mu ruhande rw'umuntu imukorera ibihambaye n'ibikomeye, kandi Imana itanze indongozi bigomba kuzikoresha nka bamwe bazozana inyishu mu bibazo biri mu gihugu. Rero iyo abenegihugu bakunda igihugu bagashikira indongozi bagasenga bicishije bugufi, Bibiliya ivuga ngo Uhoraho azokiza abantu akize n'igihugu cyabo. Iyo mpamvu dufise ivyizigiro bikomeye kuno mwaka muri kino gikorane hazoba umugisha n'ibitangaza bizogaragarira amaso ya bose. Mbega niki Imana igomba kubaka hagati ya Afrika n'indongozi, hagati y'indongozi za Afrika n'abanyafrika cyangwa hagati y'abarundi n'indongozi zabo? Ugereranije ko abanyafrika muri make basanzwe babayeho, ariko cyane cyane ibitagaragarira amaso y'abantu bigaragarira amaso y'Imana, usanga uko Imana ibona Afrika siko abanyafrika bayibona, uko Imana ivuga Afrika siko abanyafrika bayivuga. Kandi cyane cyane ko abazungu badukolonije bavuze baduhaye ikibanza cya nyuma, ndazi ko mubizi bavuga ngo moi je suis toujours derrière, bivuga ngo hari aho badusize inyuma ku bwabo, ariko hari aho Imana idushaka ku bwayo. Rero Imana iriko irakora kugira ngo dushike aho Imana idushaka atari abantu badushaka. Ari na mpamvu kugira ngo ishengero ritere imbere ni nk'uko turi hamwe, nyine icyubahiro mukuru bavuze ngo turi hamwe twese byose birashoboka. Mbere na cyane cyane uravye umugambi afise umutima wiwe n'indongozi nkuru y'igihugu, yasavye yuko umunyagihugu wese yobigendera, avuga yuko muri 2040 igihugu cyacu cyoba cigaba kikigaburira, muri 2060 kiba ari igihugu cyateye imbere. Bisigura yuko mu ndoto z'Imana no mu ndoto z'indongozi zacu no mu ndoto z'ishengero havuga kimwe ko abantu bose bagomba gufatana mu nda maze bagakora igihugu kigatera imbere. Niwo mugambi Imana ifise, niwo mugambi ishengero rya CCC bifise, niwo mugambi indongozi zacu zifise. Akajambo kanyuma ni iki muhamagarira abarundi n'indongozi zabo, ni iki muhamagarira Afrika n'indongozi zayo? Icambere no banza gushimira indongozi z'Uburundi were kuri nyirishoro igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi ku ngingo nziza bafashe yo gushira Imana imbere. Iyi Imana uyigize iya mbere mu byo ukora nayo kugira uwa mbere mu byo ikora. Niyo mpamvu icyo ni ikigiro cya mbere nk'abakozi b'Imana dufise cyemeza ko atanyeka Uburundi buzotera imbere. Icya kabiri mpamagarira abanyafrika mbere n'indongozi zabo nuko burya ukirundi bavuze neza ngo nta gusha nta gihiga umukondo ngo gisigubura. Bisigura yuko icyo umwami cyangwa umurongozi cyangwa umukuru ari mu gihugu icyo n'abanyagihugu babari. Yandi majambo dukwiye guhurira ku nzozi zimwe zo gufatana amaboko tukubaka igihugu cyacu cyangwa ibihugu byacu nk'umuryango umwe w'abanyafrika n'umuryango umwe w'abarundi n'abarundikazi.